Kuva ku munsi wa mbere igenekerezo rya gatatu ntwarante gushika ku munsi w'Imana igenekerezo ry'icenda ntwarante, umukuru w'igihugu c'u Burundi nyen'icubahiro Petero Nkurunziza yari ku kivi mu ntara ya Gitega. Yakoreye mu makomine indwi ariyo Gitega, Nyarusange, Giheta, Itaba, Bukirasazi, Buraza na Gishubi. Mu gitondo cyo ku munsi wa kabiri igenekerezo rya kane ntwarante, nyen'icubahiro Petero Nkurunziza yaragirishije inama baburamatari bose barongoye intara z'u Burundi. Iyo nama yabereye muri komine Gitega ku mugwa mukuru w'intara mu nzu y'amanama y'ihoteli Miparek. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu nyakubahwa Leonidas Hatungimana yaraduhaye icegeranyo c'inama. Bakaba bariko bihweza muri rusange ingene igihugu cifashe, bafatiye no ku bikorwa vyarangutse n'ivyo nabo nyene bimirije kurangura. Ikibonekeje ubwa mbere nuko nawe nyene yashimye yuko umutekano wifashe neza mu gihugu, naho hariho ibicamwo cane cane nk'ibintu vy'ubwicanyi butumbereye cane cane abantu bageze mu za bukuru usanga biciwe mu mazu bahogwa ibibazo vy'amatongo. Ibindi vyibonekeje ni nk'ibi bijanye n'ihindagurika ry'ibihe, aho hagiye haragwa imvura ikagwa nabi, hakaboneka umuyaga mwinshi, hakaba ibintu vy'inkuba, mbere n'imisozi ikagenda irasenyuka. Aho umukuru w'igihugu akaba yasubiye kubahamagarira cane kugira umwitwarariko wo gukingira ibidukikije, ariko batibagiye kugarukira kubahuye n'ivyago. Barerekana kandi ko higaragaza akariro mu bijanye na politike cane cane kubitegurira amatora yo mu mwaka wa 2015, aho ariko biboneka ko hariho ingendo nshasha mbi yuko abanyagihugu bamwe bamwe batangura kuza baragomba kugarariza ubutegetsi, mbere ivyo bikaba vyongerezwa cane cane no kuba hari ibihuha n'ibinyoma, ingendo yuko ugomba kwemera ibinyoma. Naho nyacubara umukuru w'igihugu yabasavye yuko bobandanya bahimiriza abantu cane cane aho bigoranye naho bakakurikiza amategeko kandi bakabeshuza ibinyoma bacishije mu maradiyo no mu bimenyesha makuru. Inama irangiye umukuru w'igihugu yaciye yerekeza muri quartier Nyamugari iri mu gisagara ca Gitega, asangira ibikorwa rusangi n'abene gihugu muri ico gisagara mu kubaka ibiro vya zone Gitega. Ku muhingamo nyen'icubahiro Petero Nkurunziza yagendeye ishure ryisumbuye ryigisha imyuga rikaba riri muri quartier Karera ya kabiri, ETS Karera. Iryo shure ngo ryavuye mu bikorwa rusangi. Nk'uko Benjamin Harerimana umuyobozi w'iryo shuri yabimenyesheje, ETS Karera yuguruye imiryango mu kwezi kw'icumi umwaka uheze. Umwaka wa mbere ni umwaka rusangi année commune, kuko abanyeshuri 120 bigira hamwe bose mu gisata ca electromechanique. Ngo mu mwaka uza bivanye n'amanota abanyeshuri bazoba baronse bazokungururizwa mu bisata bibiri, igisata ca electricité industrielle hamwe n'igisata ca electricité mécanique. Umukuru w'igihugu yaragendeye kandi kaminuza y'Itankoma iri muri komine Gitega, ikaba yitwa Université Polytechnique de Gitega. Ngo iyo kaminuza nayo nyene yavuye mu bikorwa rusangi, ikaba yuguruwe muri nzero uyu mwaka. Nk'uko Patiri Yozefu Ntawuyankira umuyobozi w'iyo kaminuza yabimenyesheje, ngo iyo kaminuza irimwo ibisata bine: igisata kinonosora ubumenyi bujanye n'itumatumanako ry'amakuru, Faculté de la Technologie de l'Information et de la Communication; igisata kinonosora ubumenyi bwerekeranye n'ubudandaji, Faculté des Sciences Commerciales; igisata kinonosora ubumenyi bwerekeranye n'amategeko, intwaro na politique, Faculté des Sciences Juridiques, Administratives et Politiques;
hamwe n'igisata kinonosora ubumenyi bujanye n'ibidukikije faculté des sciences de l'environnement. Nyenicubahiro Petero Nkurunziza yarangije ibikorwa byo ku munsi wa kabiri muri komine Nyarusange aho yororeye inka za kijambere, akaba kandi ahafise umurima wa kijambere urimo ibiterwa bitandukanye: ibigori, ibitoke, inanasi, amavoka, amapera n'ibindi. Ku munsi wa gatatu igenekerezo rya gatanu ntwarante, umukuru w'igihugu yakoreye muri komine Giheta. Mu gitondo Kizigenza mu ntwaramiheto yarabonanye n'abarongoye abandi mu gisirikare, mu gipolisi, mu iperereza be no mu butungane. N'ababuramatari bari bitavye iyo nama. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu yaratwiganiye muri make ivyavugiwe muri iyo nama. Muri rusangi bakaba basanze umutekano wifashe neza hagati mu gihugu no kumbibe duhana n'ibindi bihugu, naho harya canke hariya haba utugorana. Harabonetse kandi ibintu byo guhamagarira abantu kugumuka, mbere n'ingendo zo kugumuka ziraboneka. Ivyo bikaba byagaragaye ko bifatiye cyane cyane ku bihe bya politike tugezemwo. Hanyuma ikindi cyagaragaye nuko hagiye haraboneka ubwicanyi hirya no hino bufatiye cyane cyane ku matati y'amatongo, ku bijanye no kumva canke kwemera ibintazi nk'uburozi n'ubupfumu, mbere n'ibivuye ku masengesho amazi imisi aboneka bavuga ngo abera mu vyumba. Aha kandi ntitwokwibagira yuko habonetse ibintu byo kwiyahura bitera biduga hamwe no kwihanira, nabyo nyene bisa n'ibiriko birafata intumbero mbi. Ngo kubera yuko izo nzego zasenyeye ku mugozi umwe zaranguye ibikorwa bishimishije. Cambere kabari uko utugwi twinkora baradushika 51 twarashoboye guteshwa turata turasamburwa. Harashoboye gufatwa inkoho 56, amagrenade 685, amasasu ashika 1485, aya akiyongera kuri bya bigwanisho biheruka gusubizwa kugushaka kw'abanyagihugu bivuye kuri wa mugambi wa leta wo gusubira kubaha akanya kugira ngo bikubita gashi. Aha naho hakaba habonetse inkoho 77, haboneka amagrenade 556 hamwe n'amasasu ashika 9,000. Kubijanye n'ibiyarura-mutwe hamwe n'abanyamahanga baba mu Burundi badafise impapuro zibaranga, izo nzego mbega zavyifashemwo gute? Harashoboye kandi gufatwa ibiro bishika 361 hamwe n'udutu tw'ibiyayuramutwe by'ubwoko bwinshi, hatako hararandurwa umurima warimwo urumogi rushika ibitego 3,000. Barakoranye kandi barashobora kwirukana abanyamahanga bashika 112 baba ngaha mu Burundi batabifitiye uburenganzira, ariko kandi batako barabona hirya no hino baramenya ababa hano mu Burundi batafitiye uburenganzira badakurije amategeko, nabo bakaba babonye imiryango ishika 400 iri mu ntara ya Kirundo. Bavuyeho rero baciye bemeranya yuko bagiye kongereza inguvu bidasanzwe cyane cyane mu misi mike, ku buryo mu kwezi kwa gatandatu y'amakomite y'umutekano ahuriwemo na bose yoba yamaze kujaho koko ku nzego zose zikenewe nk'uko bitegekanijwe mu ngingo zo muri iki gihe. Hanyuma baca barasubira bariyemeza yuko bagiye kugara umwango kugira ngo ntahagire na gato abantu baza konona cyane cyane mu nzego z'umutekano, na cyane cyane baravuga ko bagiye gukurikirana n'imbere y'ubutungane abo bose bariko bazana inyigisho z'amacakubiri. Inyuma ya saa sita umukuru w'igihugu yakoreye ibikorwa rusange muri zone Kabanga komine Giheta, aho yifadikanije n'abenegihugu kubaka ibiro vya zone Kabanga. Ibikorwa rusange birangiye, umukuru w'igihugu yarashikirije imiryango 270 ataco yihereza
ishishiro yari yabateguriye. Nyenicubahiro Petero Nkurunziza yasozereye umunsi wa gatatu mu kigo cy'ugwaruka c'Imurayi Centre Jeune Murayi. Mama Yolande Fina ni warongoye ico kigo ari kumwe n'abandi babikira bene Dorothea Wikemo yaratembereje umukuru w'igihugu muri ico kigo yongera amusigurira ibiharangurirwa. Ngo haheze imyaka myinshi cyane ababikira bene Dorothea Wikemo barangura ubutumwa muri paruwase Mugabekazi w'amahoro y'Imurayi. Mama Victoria wewe ngo hamaze imyaka 40 yose. Umukuru w'igihugu ari kumwe na Patiri Jean Claude, patiri mukuru wa paruwase Mugabekazi w'amahoro y'Imurayi, yarashitse ahariko hubakwa inzu y'abasaseredoti. Akaba yaremeye kubafata mu mugongo mu kubaronsa imifuko 50 y'isima. Turi ku munsi wa kane igenekerezo ry'indwi ntwarante, turi ku musozi Zege muri komine Gitega. Kuri uyo musozi niho Nyenicubahiro Petero Nkurunziza yashize ibuye rya mbere ry'umushinge w'inzu 150 zizokubakirwa abamugariye ku rugamba cane bikomeye, nk'uko vyashikirijwe na Jeroboam Nzikobanyanka arongoye ku rwego rw'igihugu umugambi PDRT ujejwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ku rugamba. Ngo si mu ntara ya Gitega honyene hazokubakwa amazu 150 y'abamugariye ku rugamba. Ngo uwo mugambi w'ibanki y'isi yose uzoranguka mu ntara 10 arizo Gitega, Bubanza, Cibitoke, Bujumbura, Mwaro, Muramvya, Bururi, Ruyigi, Muyinga na Ngozi. Je me réjouis au nom de la Banque mondiale. Rashidi Raji aserukira banki y'isi yose mu Burundi ati ndahimbawe cyane kubona umukuru w'igihugu atanguje icese uyu mugambi. Ati icifuzo canje nuko mwonyaragasa ku buryo mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka tuzohurira kuri uyu murambi nyene shikiriza imfunguzo bene amazu. Mu ijambo ryiwe Nyenicubahiro Petero Nkurunziza yarakengurukiye ku izina ry'abarundi na cane cane abamugariye ku rugamba ibanki y'isi yose. Mbengo ni kubera iki banki y'isi yose yizigiye Uburundi? Ubwa mbere nuko abahora ku rugamba igitigiri cabo cari kininiya cane ku buryo inzego zijeje umutekano nk'uko zitunganijwe ku isi yose batari guhwanira muri izo nzego z'umutekano. Ubugira kabiri kwari kugira ngo turabe ukuntu amahoro n'umutekano bigaruka kandi bikarama mu gihugu cacu. Ikindi naco catuye n'umugambi uba kwari kugira ngo umutekano utsimbatare mu karere k'ibihugu dutuyemwo. Ibyo rero ahaniniya nivyo abasanzwe badushigikira bafatiye ko kugira ngo badushigikire muri uwo mugambi. Kandi tuvuga ko ari umugambi watunganijwe neza, tugiye kuraba wagiye ura mu bindi bihugu mu gihugu cacu c'u Burundi basigura neza ko ari umugambi wagenze neza ku buryo banawongeje n'ibindi bikorwa bitahora bikorwa mu bindi bihugu. Kubw'ibyo rero twabaye abizigirwa natwe twikomera amashi. Abahoze ku rugamba nabo umukuru w'igihugu yabasavye kwama bacira agace ababanyi babo amabi y'intambara. Ni mwebwe ubwa mbere mukwiye kuza murabwira abanyagihugu bene wanyu ingaruka mbi z'intambara, kuko arababivuga batabizi. Muze murabasigurira kugira ngo ugifise n'akazigizigi kuyumvira yuko amase yakeragiyeho mu rutaro kw'ivyo bintu vyarenganye. Intambara nimbi irasambura, intambara irica, intambara irasambura. Kandi iyi nkuba ikubise ntuvuga ngo kitana abansi kuko n'abakunzi barajamwe. Rero mwebwe mwaciye ku rugamba mugasubiza mu buzima busanzwe, mubere abandi bene wanyu akaroro keza kubasigura ico arico intambara, kuko arabayivuga batayizi.
ni naco gituma najewe ndibasubije mu buzima busanzwe ndabasigura neza ico arico intambara nkasubira kandi nkababwira yuko mu gihe gikomeye Imana ikimpaye inkomezi n'ubwenge bwo kwiyumvira no gukora umuntu azotanguza intambara tuzomuzibira itangurira iwe iherere iwe ntadukwegera kuko birababaje kubona bene wacu bari bakomeye bafise ico biha bamwe se bagenda bicaye abandi baracitse amaguru abandi bagacika amaboko bahora biha ugasanga n'abakwezi iyo ntambara ntibaza no kubaraba umuntu yari afise amaso yose ugasanga amaso yose yaramenetse yaratambuka nk'abandi agasanga agenda ahetswe cyangwa asunikwa uwo muri atabonye ivyo ninde uwo muri yo kwipfuza kugarukana ivyiyumviro nk'ivyo ninde nkuko twabivuze nta ntambwe azotera tuzokwama tumusigurira kuvya intambara turabizi turazi ukuntu itangura n'ukuntu ihagarara twarabiciyemwo mu kubukura inkoni gushitsi rero nituze namwemera yuko anatsa kirazira kwatsa umuriro wasa tuzimye dusukamwo amazi maka ubu hagezeho dukamisha amahoro hama tugende kwereka ibindi bihugu yuko twavuye mu ntambara tubishigikire tubere ukuntu twashitse ku mahoro twakaroro keza muri Somalia muri Republika Centrafricaine mu minsi iri imbere n'ahandi muri za Cote d'Ivoire muri za Haiti muri za Sudani n'ahandi aho hose bikenewe kugenda kubwira abandi ukuntu twaciyemo bigoye tukabwira n'ukuntu twabivuyemo twigisha abandi. Mu gusozera Perezida Nkurunziza yarakengurukiye ibihugu n'inshuti z'u Burundi byifadikanije n'ibanki y'isi yose mu mugambi wo gusubiza abahoze ku rugamba mu buzima busanzwe ati muragahora gutyo. Turasuye kandi gushimira inshuti z'u Burundi zamye hafi yacu muno mugambi kuvuga itangura wo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ku rugamba ukaba ugiye kuzosozerwa. Tuko turashigikira cyane ababene wacu bamugaye bikomeye ku rugamba, turabashimiye cyane, adushimiye cyane ibanki y'isi yose ubwa mbere, tugashimira kandi ubumwe bw'ibihugu vya Buraya nabo nyene baradushigiye cyane muri umugambi wo gusubiza mu buzima busanzwe abazo ku rugamba, tubakomera amashi cyane. Tugashimira cyane leta zunze ubumwe za Amerika nazo zaradushigikiye cyane, tuzikomera amashi. Tugashimira kandi Ububirigi hamwe n'Ubuholande kumfashanyo mama baduhagiye cyose, tubakomera amashi. Twadusabye kandi abadushigikiye abatwadondaguye inshuti z'u Burundi yuko n'ubu bandanya badushikira ku imigambi yo gutsimbataza amahoro iracari myinshi kandi leta turakengurwa cyane. Umukuru w'igihugu avuye izege yarakiriye intumwa 8 zigize urwego nshingwantwaro rw'ibanki y'iterambere ya Afrika BAD. Izo ntumwa za BAD zari zaherekejwe n'umushikiranganje w'ikiga ca leta Tab Abdurrahman Rakiza be n'userukira iyo banki mu Burundi. Perezida w'u Burundi yasozereye umunsi wa 4 muri komine Taba zone Gihamagara nk'uko yabigize mu Giheta n'icubahiro Petero Nkurunziza yarashikirije imiryango 300 itishoboye agakemanye yari yabateguriye. Ku munsi wa 5 niho umukuru w'igihugu yugurura icese umwiherero werekeye iyinjira ry'u Burundi mu ishiramwe ry'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Uwo mwiherero wabereye mu nzu y'amanama mu hoteli Helena iri ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega. Nyenicubahiro Petero Nkurunziza yasavye abitavye uwo mwiherero kunonosora ikibazo kijanye n'iyinjira ry'u Burundi mu ishiramwe ry'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko
kugira ngo umurundi wese aharonkera kunguko. Umukuru w'igihugu yabasavye kandi guca irya nino intambamyi zose be no kuzicarira kugira ngo Burundi bwiyumve koko mu muryango w'ibihugu bigize ishirahamwe rya East African Community. Ahejeje kugurura icese uwo mwiherero, umukuru w'igihugu yaciye yakira Musenyeri Franco Coppola yahora aserukira Papa mu gihugu cacu. Ngo iyo ntumwa ya Papa yari yaje kwikebanura umukuru w'igihugu, kuko bukeye yaciye afata urugendo yerekeza ikindi gihugu aho zobandaniriza ubutumwa. Musenyeri Franco ati naboneyeho akaryo keza ko gukengurukira Perezida Nkurunziza na leta arongoye kukugene twakoranye neza, na cane cane igihe hasinywa amasezerano yo gufashanya hagati y'Uburundi na leta ya Vatican. Umukuru w'igihugu yavuye aho yerekeza ku mugwa mukuru wa komine Bukirasazi, aho yagirishije inama imvukira zo mu ntara ya Gitega. Ibikorwa rusange vyo ku munsi wa gatanu, umukuru w'igihugu yabiranguriye muri komine Buraza ku ishure ryisumbuye ryitiriwe Umweranda Karori Borome. Inyuma y'ibikorwa, umukuru w'igihugu yarakeje abanyaburaza n'abanyagitega bose, yongera abashikiriza impanuro. N'akanyamuneza ngaha mu ntara ya Gitega, na cane cane ngaha muri komine ya Buraza. Twaje kubaramutsa kubera ko tubakunda. Uyu munsi ugira kane turi ngaha mu ntara ya Gitega. Turashari kumwe namwe gushaka ku munsi wa Mungu. Twaje kubaramutsa kubera ko tubakunda, kandi tuje kubakeza ku ntambwe nziza mugeze ko mu bikorwa by'iterambere, kuko uno mwaka intara ya Gitega mu ntara zose z'igihugu cyacu Burundi, uyu mwaka twari dusozereye w'ibihumbi 2013, iyi ntara ya Gitega mu migambi y'iterambere niyo yabaye ya mbere gusubiza intara zose. Biyongera amashi menshi cyane kuko muri nkerebutsi ukunda ibikorwa. Twaje kubakeza, twaje kandi kubafata mu mugongo kugira ngo tubaramutse, tubakeze, tubabwire neza ko tubashigikiye. Kigira kabiri, twaje kubashimira nuko ino ntara ya Gitega iri mu ntara zitatu za mbere zitwararitse amahoro n'umutekano kuri zinyene. Naho nyene mwingo yongera amashi. Twaje kubashimira kandi yuko n'indi migambi mu bisata bitandukanye bimwe bimwe igihugu cyacu cy'Uburundi kinezerezwa no kubona ino ntara ya Gitega yitwararika imigambi idasanzwe. Hari umugambi udasanzwe mwakoze ngaha mu ntara ya Gitega kuva Burundi bubaho. Uwo mugambi warangutse mu ntara ya Gitega yonyene. Muti gute? Intara ya Gitega yarayeretse izindi ntara yuko bishoboka, kuko mubaye intara ya mbere mu Burundi yubakiye kaminuza mu bikorwa rusangi. Bikomera amashi. Ikindi naco twaje kubashimira nuko mufatanye mu nda mwese musenyera ku mugozi umwe. Hageze iterambere mwese mubyumva kumwe, nta usamara. Ni naco gituma no mu nama twakoze hamwe n'abaserukira abari mu ntwaro, abo mwitoreye, abamenyesha amana, abakora ibikorwa bitandukanye mu ntara ya Gitega, ba musitanteri banyu, twabonye neza yuko ino ntara ya Gitega ishobora kubandanya ibera akarura izindi ntara mu migambi y'iterambere. Kubera iki? Kubera ko mushize hamwe. Iyo abantu bashize hamwe bagira inguvu. Umuhisi umugani wa Rudoviko Rwagasore, igihe yigura intaye kwikukira, yaturaze iragira ikomeye cyane. Yari yatubwiye ngo ubumwe, ibikorwa n'amajambere. Yari yabonye neza yuko iyo abantu bashize hamwe bituma bagira ingufu nyinshi bahwaniye ku gikorwa. Bahwaniye ku bikorwa
ibikorwa biteza imbere abantu, biteza imbere imiryango, biteza imbere amakomine, biteza imbere amazone, biteza imbere imitumba, biteza imbere intara, bigateza imbere igihugu. ku munsi wa gatandatu umukuru w'igihugu cacu yari muri komine Gishubi aho yifadikanije n'abenegihugu mu guponda isima yo gusiga ibirasi vy'ishure shingiro yo mu Gishubi zone Nyabiraba. Ku munsi w'Imana Perezida Nkurunziza yasangiye ijambo ry'Imana n'abakristu bo mu Kibimba kuri Eglise Evangelique des Amis. Ngo ari ku rugamba nyenicubahiro Petero Nkurunziza yaciye mu maguma ahambaye, ari naho yasezeranira Imana yamurokoye yuko azoyikorera atiziganya, akongera akayishingira intahe. Ngaha shingira intahe umwe muri babandi Imana yaremye imishu yayo kandi ikamugirira neza. Abana batangura kuvuga ijambo ry'Imana n'abashingira intahe byo bakora bitangura. Urashingira intahe ivy'Imana gukorera kuko nico kirore ciza cyo kuresha ishobora Imana yawe. Magaze ngaha bana gushira Imana ushobora byose. Imana yaremye abandi bantu. Imana yandemye mu bana benshi mugira. Akoresha papira neza ku bana bose bavutse muri wacu. Nijewe navutse nkunda kugira amagara make. Nakunda kurwana. Ni nacyo tubona hafi ya mama wanjye. Kuko iyo umuntu yize ntaja kuregera ahantu kugira ngo yegere utubazo ace akaba umuntu afasha kubagura. Maze imyaka 5 nkunda kurwaragurika caje imfuvyi. Kandi imfuvyi idasanzwe, imfuvyi yahora iba mu buzima bwiza ikacija mu buzima no kwita yuko ubuzima budasanzwe bugoye cyane. Wa mwana y'ibikate, wa mwana yari umuceri, wa mwana yari inyama, wa mwana yambaye impuzu nziza y'ibirato, yagendera mu modoka byose birakatika, cyase bina amaguru masa miguruwazi. Ubuzima buturusha. Ariko urashaka kubwira neza yuko ibyo byose ubuzima bwamera neza cyane bugora bitwa Imana. Nahawe kumenya icyo Imana yakuremeye. Imana yakuremeye igufitiye imigambi myiza. Turakura kagenda ku ishuri rimwe na rimwe muri pemere hoho niza kandi amapevisi kuko mama yari ibintu byose byazimiye. Hageze aho twiga mama agurisha imatera, agurisha isahani, biratinda birahera. Amaturo abantu bazaradufasha, abakozi Imana baradufasha. Meje tune chanza kwiga ngaha Gitega kuri Atene n'abazanyaki. Andabise ngo twiga ngaha itora Kimaso ngaha yaje kunekira rihe. Uri Imana yaje cyane. Warisha no kunene ngo kuko n'abashimana yacu. Arukani na Joseph Gumye nazi bajya nawe twiga yawe tukomera abashimana yawe. Imana heza cyane. Nagiye kwiga kuri Atene Igitega mu mwaka wa 7 gushika mwaka wa 8 nari ncambara ibutura nambara n'amakamabiri. Ariko byose ntacyo byari bitwaye Imana ndaguma mu wande bishu.
kwibutura yanjye hamwe no kukabaguru yanjye twarira n'abana babakire bafise byose mbere wanashaka barera ku ishuri n'isabune mama yampaye kandi nako bagenzi banje bakampa isuri bakampa isuri ibyo byose nacyo bitwaye Imana ndabandanya amashuri yaheze njya muri kaminuza ndaheze ingorane ziraterera tuje ku rugamba ndababwire umwaka w'ibihumbi bibiri narakomeretse dukomeka n'abandi twari turi ku mahanga aho twari turi hashi hapfa abo twari turi kumwe 12 cyane twikomereka muri bo ndavuga ati hano hantu rero kandi ko nari nkomeretse baranda bakavuga ati urapfa mbese Imana bati Imana yanjye aha ni wanjye nzokore maramezi atatu atambuka ntabwo gutambuka mu kwezi kwa kane nakomeretse mfise ibiro 65 nateye gutambuka mfise ibiro 50 amafoto yafise ntabaganga bakomeye bari kumvura kuko ibyo bari kumvura n'ibyo bari gushobora nashaka ko byareza yuko nagiye kubivurwa haciye imyaka 3 yose kuko nta bari kubishobora ari ukubera ubuntu bw'Imana ibyo bintu byose byari bicewe n'abigendanye y'izuba bibara by'amabuzeya by'amabume ndabitemberana ndira ntoba ibintu gatanga bifise twigendana n'ibyuma gusa dukomere amashimana yacu ibyo byose ntacyo bitwaye Imana ibyo byose ntacyo bitwaye Imana ndashaka ko bibyukira guhera icumiye nawugumye ndi imbere y'Imana mvuga ubutumwa bw'Imana kuko narasezeranye ati nzogukorera ntiwakorana nzogukorera nta kindi nasabye ariko ko nasabye neza Imana ikampa ntiyampaye gusa gukira nagasabye kandi yuko ati icyoba intambara igahera muzima nzogukorera gusumba nzogira intare Imana yarabikora ndasubira kandi ahora n'umuryango ico marika ishimo kandi icyo nayisabye ikingira uwundi umuntu gusa dukomera amashimana yawe sinigeze ndabisaba by'uri kuva munsi sinigeze ndabisaba wa muntu atakera afise sibyo uno musi satani bakayiwe byose sibyo uwo ufite ikora wa muntu arafise kamambi usize wani bitubirato ndugika mu ntara hirya no hino atari yamareba uwo ni wa wundi yarafise kamambi Imana nzoyikora Perezida Nkurunziza yasabye abakristu kugendera amabwirizwa y'Imana ngo bashobore kuroranirwa ngo nkako ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo ca bene Levi kigabane ca 18 kuva ku murongo wa 4 gushika ku murongo wa 5 rirabidutegeka. Abalewi igice ca 18 kuva ku murongo wa 4 gushika ku murongo wa 5 ipaje ni 137 umukozi w'Imana dusomere uti vyagezwe vyiwe azaba ari ivyo mwumvira aha nava neza aho ndashaka umuhumva neza ivyagezwe uti vyagezwe vyiwe azabe ari ivyo mwumvira n'amabwirizwa yiwe azaba ari yo mwitondera mu bigenderemwo uti niwe uhoraho Imana yanyu kugendera mu mabwirizwa no mu vyagezwe vy'Imana
uti nuko muze mwitondera amabwirizwa yiwe aho kandi mukumve n'ibyagezwe byiwe umuntu azokora ivyo muravyumva umuntu azogira gute azokora ivyo bizogenda gute nibyo bizomubeshaho nduhoraho amen ubwo n'ubuhanuzi dukomera amashimana yacu umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza yarahimirije kandi abakristu kumviriza ijambo ry'Imana no kurigendera nk'uko tubisoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristu yanditse Luka ikigabane c'11 kuva ku murongo wa 27 gushika ku murongo wa 28. Umwami wacu Yesu Kristo niwe citegerezo cyacu. Abamwizeye ntibamarama. Abagendanye nabo babonye ubwiza bw'Imana. Ashaka kugenza ko ahisemo neza. Warahisemo neza. Nanje nahisemo neza. Muri Luka igice ca 11 ku murongo wa 27-28 yo gurasoma. Hari umugore yabonye Yesu ibintu yakora aranezerwa cyane ati Mana yanje. Yesu araduha imikate tukarya. Akaduha amafi tukarya. Abagwaye akabavura bagakira. Ndetse n'abapfuye akabazura bamwe barazara. Ibimuga bikamuguruka. Abagenda batabona bagahumuka. Ibyo bintu arabiraba ati Mungu wanje. Yavuga ubutumwa abantu bagakira. Bakuzura mu yera. Nyamugore araraba Yesu ati arahiriwe inda yakuvyara. Kera twakunda kuririmba turi kumwe na Yozefu ari kuri Atene turi twaheje ibibazo nabyo babiri kimasi turi muri dorotwari twahimbye ibyo kurya. Twahivye ibyo kurya kubera ko twaje tutiyiga turi muri cyo bita chômage sivyo twajya gusa ngaho bonye nta kuyiga nta twarajya gusa tukurinda ko duha amanota tumaze guhaga twicara hejuru ku bitanda hejuru bajya bavuza barafisa amanuza barafisa amavarisi sivyo niyo bavuza ko ingoma je nari n'isanduku y'igiti bakavuza nanje nkavuza ati sinzi ko abanyeshuri ngaho mu kimba karirimba muri chômage twararirimba ngo mugongo waguheza uragahoraho mawe karanga mama we mugongo waguheza uragahoraho sivyo murashaka aririmba na muri risa murakaririmba kuri na murakaririmba bisigura iki umuntu yivuga avuga ati abanyeshuri kuri Atene turavye ukuntu twara abantu bakerebutse abantu bakira siporo abantu b'incabwenge twaje turirimba abavyeyi bacu ngo mugongo waguheza twaza turavuga izina rimwe tukavuga Yozefu tuwaheza mawe karanga duhejeje bere kimasa dushira nabe kumafarisi bakakubita nanje nkusikena kwisano uwo byabaye nka wa mugore uyu ujya mugore nawe amaze kubona ibyiza Yesu yagiye arakora aca bati arahiriwe inda yagutwara n'umugongo waguhetse Yesu ati nivyo ntiwihenze atuvuze neza cyane aca rusikanya ati na cyane sivyo na cyane ahiriwe uwumva ijambo ry'Imana yagira gute akaribungabunga dukomera amashimana yacu. Inshuti bagenzi mwariko mukurikirana ikiganiro ku kivi aha niho kirangiriye turabasezeye naho kuwa gatanuza Imana ibahezagire.